turafise programme ya kabiri yitwa programme d'événement canke programme événementiel. Turafise ico twita Inganji Festival twama dukora chaque année, kiba gifise ama activité atandukanye. Muri uno mwaka dufise ama activité ashika ku ndwi. Activité ya mbere ni yabaye no munsi Art Business Conference, ibi bifise intumbero kugira ngo twebwe nk'abartiste tugane namwe abagwiza tunga dushobore kwiyumvira ingene dushobora gufatanya ivyo bintu bibiri pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Birumvikana ukuguru kumwe utamuka kusana nkoko ntushobora gushika kure, ariko umuntu ugira ngo anyaruke agire equilibre sako agira amaguru abiri. Rero ifaranga rirakenewe. Ndibuka satuma Petero kuja kuroba bamusavye ikori, yarase ubushobozi bwo ati ubunyene ifaranga rize rigakoroka rigaca rigera, ariko amubwiye ati genda uroba ifi hama uruza kuyugurura mu kanwa uraza gutora amafaranga muco ugenda uriho ikori. Bijya Yesu yaratweretse ko quelque part l'argent irafise ikibanza mu bwami bw'Imana, naho idakwiye gufata ikibanza ca mbere. Rero natwe iki gikorwa tugikora kugira ngo tugire prise de conscience cette fois-ci atari ku artiste gusa mugana ku bagwiza tunga, mumenye ngo turahamara kugira ico dukoze, turahari twebwe nk'abartiste mugabo namwe turabakeneye kugira dufatana amaboko amadushobore gukora igikorwa kidasanzwe. Activité ya kabiri ni tuzokora uno mwaka ni activité yitwa soirée de gala. Soirée de gala nayo bifise intego canke intumbero mu ntunge gato, voilà, ndabifatanye na programme ya kane yitwa ijanye n'ivya action humanitaire, gufasha abatishoboye. Twe nk'abartiste nta mafaranga dufise, kumwe kwa Petero na Yohana bavuga ngo ifeza n'ivyaho navyo dufise, ngo icyo dufise turakiguha, haguruka mu izina rya Yesu gende. Twene turazana art, hama tukaduhamagara abantu bose bafise umutima wo gufasha, hama tukabapartage icyumviro cyo gufasha abatishoboye. L'année passée Imana yadushoboje kuja mu mpimba, turafasha abana bari moins de 3 ans babayo. Sinzi ko mwari mubizi, abana baba mu mpimba bafise moins de 3 ans badashobora kuba séparés n'abavyeyi babo, hama turabashira ibifungurwa, bararyohewe cyane. Hama twaragiye no mu bitaro gufasha abantu bari barafunzwe kubera kubura ivyo kuriha canke kubura imiti, turageza kubikora. Ico rero twebwe nk'abartiste naho tudafise amafaranga yo kubikora ivyo, mugabo turafise mwebwe, turabatumako dukoresheje art yacu, tukicara tukagira ico twita fundraising, kwegeranya uburyo bw'ibishoboka vyose kugira ngo nshobore gufasha abo bantu batishoboye. Kuko mwibuke ko Yesu yavuze ngo nari nshonje murangaburira, nari nyotewe murampa amazi. Rero Yesu sintumurondera ahandi kure, ari muri abo bose bafise ico bakeneye. Tubikoze twese turakorera ubwami bw'Imana. Rero soirée de gala iba ari purpose ya mbere niyo, mugayo yuno mwakira yafise akabijya gato ko turafise andi activité menshi azokogwayo, nk'iyitwa Inganji Gospel Award, nayo iriko irafasha abartiste muri kijya kintu ca gatatu cyo gucontribuer pour duma ku responsabilité envers la société. Turakeneye ko hagiri twe nk'abartiste tugira ico duterereye muri société. Rero twarateguye competition y'abanyeshuri basanzwe biga muri UA, turabaha thème ivuga protéger l'environnement, racine d'une paix durable, canke kuzigama ikibana plutôt ibidukikije, umuzi w'amahoro arama. Twishimikije ku cyo birivuga muri Genèse 2:15 canke itanguriro kabiri mu murongo w'15. Imana imaze kurema umwana w'umuntu kiramufata imushira muri rya tongo kugira ngo agire gute, aririme yongere arizigame. Donc kuzigama ikibano c'est l'une des responsabilités umwana w'umuntu yahawe ubwa mbere atakintu kimwe arakora. Hama amahoro arama twabikuye mu cyanditswe kiri muri Yohana 14 umurongo wa 27. Yesu avuga ati ndabahaye amahoro, singaba amahoro yanjye ndayabahaye, singaba nko kwisigaba. Bisobanura ngo si tu utari kurakora responsabilité yawe, hariho quelque part résultat, conséquence bikubijana, uraza kuba muri manque de paix, hari amahoro uza kubura. Yesu yaje kugira ngo restore, asubize ibintu ku rutonde. Ni kuvuga ngo natwe nk'abartiste ifo duterera dushira mu ngiro Imana haye responsabilité umwana w'umuntu, tucankuraje hama bizo dushiganisha muri ya mahoro arama. Rero baragize competition, Imana ishimwe ko muri iyo soirée de gala hazoba ariyo final, abartiste bashika kuri 9, chaque domaine batatu
muzovyumva mboneyeho n'akaryo kubatumira abatari bwaronke ubutumire niba butabashikiriye muve ngaha mubutwaye tuzobe turi kumwe kuwa gatanu itariki 7 ahantu bita kuri Splash na ahantu heza cyane haryoshe kuruhukira muzoze murabe ivyo vyiza Imana yashize mu bana bayo. Hari indirimbo nziza cyane banditse, hari ama œuvre artistique bakoze, hari ibintu bikomeye cyane, ama du court métrage muri domaine cinématographique bakoze, ibintu bimeze neza vy'ukuri. Nimwabibona namwe muzavuga ati sinari nzi ko mu bana b'Imana nawe nashaka kubamo ivyiza nk'ibi. Je rêve mu mwaka uza canke mu minsi iri imbere hamwe namwe tuzoshobora kuzuza amapano aya ma œuvre abartiste bakoze pour la protection de l'environnement. Birashoboka cyane kandi Imana izobidushoboza. Rero iyo ni imwe mu activité dukora, amakaba na Inganji Gospel Reward. Iyo reward rero niyo kuhokonesa nos artistes ne badukurira Imana yakoresheje muri kahise, mugabo ivyo bakoze bikagira impact, bikazana impinduka mu kibano. Rero turagize sondage un peu partout dans le pays, turafise abartiste bashika kuri 6 tuzoha reward, tuzohokonesa. Izo bari surprise kuri bo kuko ntibabikoze kugira ngo bazoshimirwe, mugabo quand même tuvuga ati twebwe twarayibonye ko hari ico vyamaze muri twebwe. Amen. Nibaza ko nimwaza muzoryoherwa, izo baraga surprise keza, abartiste benshi mutari muzi canke mwahora mumva mugabo mutazi exactement baribo. Rero izo barakajyo kubamenya no kumenya ivyo Imana yabakoresheje, bidutere n'intege umwe wese bivaye n'impano yahawe kugira ngo ashobore gukontribuwa mu terambere ry'igikorwa c'Imana. Rero hariho na activité yitwa Peace Expo, tuzogira exposition y'aya ma œuvre yose bakoze, izokorwa nayo ni umunsi nyene. Hakaba rero na evenement iri muri Inganji Festival yitwa Worship Like Never Before, ibari umugoroba wo guhimbaza no gutazira, izokorwa itariki 9 kuri CLM. Tuza tugahimbaza tugatazira Imana birenze uko twigeze kubikora, nko kumengo ejo ubu nyene ca dupfa ubikore nko kumenga rubwanyu mubikoze, uguruka uryama hasi mugabo mbeti ni jewe ni Imana yanje ndiko ndayininahaza birenze uko nigeze kubikora. Yesu abwe icubahiro. Ivyo biye turabikeneye, hamwe n'uri ko araturongora muri uwo mwanya yumve ngo siniko ndabikorera aba turi kumwe, ariko ndiko ndabikora ninahaza Imana yanje ko ariyo ikwiye kubikorerwa, akabikora nko kumenga rubwanyuma ntazosubira kubikora. Nico tuma evenement twayise Worship Like Never Before. Nidukorera muri experience, dukorera mu buzima, uwo mwanya nyine Imana ibikira duha bwo ninahaza birenze uko twigeze kubikora. Voilà. Ana ko ndavuga kuri événementiel kugira ngo nyaruke, hariho indi programme yitwa ijanye n'ivya evangelisation. Ni indi programme dukoreramo, mugabo twene tubikora nk'abavuga butumwa bafata microphone bakavuga, ariko twabishize muri projet twise Yuba Initiatives. Yuba Initiatives ni Kirundi, UBBA. I isobanura ubutumwa, B ya mbere igasobanura bwiza, B ya kabiri bubashikeko, A ihereza ni action. Ntibihagaze ku byo tuvuga gusa ariko tubishire mu bikorwa. Donc Yuba Initiatives. Rero ico dukora kiri mu ma projet dukoramo kugira ngo dukwiragize hose multiplication des œuvres artistiques qui véhiculent un message transformationnel, en même temps un message d'évangélisation kugira ngo abantu bamenye ubutumwa bwiza. Bimwe navuga ubwa mbere by'amapano akwiye kuzura mu gisagara aveikira ubutumwa bwiza, ama screen canke ajya ama écran géant yerekana des courts métrages zivuga ubutumwa bwiza, zerekana abantu inyifato nziza, tukene ko vyuzura ahantu hose, ahantu bahagaze umwanya munini. Programme ya nyuma ni yerekeye action humanitaire yitwa nawe abeho neza, compassion canke mu majambo make ni non compassion. N ni nawe, A abeho, N ya nyuma neza. Niho havuye ico gikorwa twama dukora kuja gufasha abatishoboye. Uyu mwaka dufise ihangiro ryo kuja i Muramvya muri prison. Hari abana bashika 11 bari musi y'imyaka 3 bafungiwe bataco bazira kandi badashobora kuvayo naho bera, sinzi ko bitahura. Kubera iki? Bamama babo bafunzwe kubw'ivyaha bakoze n'ivyo, mugabo uyo mwana afunzwe atacazira, nta burenganzira afise bwo kuja kunywa ubuyi nk'abandi bana. Kubera iki?
mugasho babaha gusa babaha ibiharage n'ifu y'ibigori. Yoza umwana wa moins de 3 ans bamuha ibiharage n'ifu y'ibigori. Hama niyo nka mama wiwe azokonka iki? Yonka bya bindi nyene ibiharage n'ifu y'ibigori. Yarafise uburenganzira bwo kubaho neza nk'abandi bana. Rero cyase vuga tuti reka tuje hamwe, icyo dushoboye no kumugaburira, no kumushira ivyo bijuwe, no kumushira ivyo vyambagwa kugira ngo nawe nahari hariya kameme tumube hafi, tumufashe kugira ngo abeho neza. Rero niho tukusha tugira irya fundraising, ivyo tuzotanga kuri uwo munsi izo ari ugufasha abana bo mu Gasho imuramvye. Hama n'abamama babo bashika kuri 60 bari muri needs. Abamama muri ngaha murazi ivyo abamama bakenera ni vyinshi cyane, wonsaho n'ibindi bindi, ibaze konsa atacu ufise kuko wonsa ivyo wariye ntaco wariye none uza konsiki. Rero nabone twarimvire ko twogira ico tubashiriye. Mboneyo nakajyo kubasaba uwo munsi muzoze si amafaranga gusa, ishobora kuba ari ivyo kurya, ishobora kuba ari amabuyi, ishobora kuba ari impuzu, ishobora kuba ari birato, ishobora kuba ari kijya kintu ubona umwana w'umuntu ashobora gukenera. Tuzogende tubiduganye itariki 22 z'ukwa gatandatu. Ariko kameme nawe uvuge ati hari abantu banyumvire kugira ngo mbeho neza naho ndi hagati ya les 4 murs. Sabo gusa tuzofasha, tuzoja no mu bitaro ko tugira principe yo gukora abantu habiri mu Gasho no mu bitaro, kuko hari abandi nabo bari mu bitaro bafunzwe atari kubera barenze itegeko, mugabo kandi bafunze kubera kubura igiceri cyo kuriha ibitaro imiti baba barabahaye. Rero l'année passée Imana yadushoboje kurihira abatari bake muri Prince Regent. Hari n'imiti twaguriye bajya bategwa imiti nibaza ko bagwaye cancer, n'imiti bizimvye, ariko Imana yadushoboza mu byo twari twegeranje muri Soirée de Gala tugura imiti itari mike, imiti ishika kuri 40 utwa du flacon 40 tuzimvye gose kugira ngo dushobore gufasha bajya abantu. Rero hari uwundi akeneye kubaho neza wemeye ugakoreshwa n'Imana. Rero niyo muri action humanitaire tusanzwe dukora. Rero murakoze mwese abashoboye kuntega amatwi mukanyumviriza. Imana ibampera umugisha kandi ibahezagire. Murakoze cyane.